mu gitabo citwa La délivrance du péché d'adultère et de la fornication ku ipaji ya 66 kugeza ku ipaji ya 68 handitse ibintu 21 biranga icaha c'ubusambanyi umuntu abikoze nawe abari umusambanyi. Icambere no kuryamana n'uwo mudahuje igitsina kandi atari umudamu wawe. Byaba bya bindi by'ububyara ibintu kuvuga ngo bya bintu baza bagira ibintu by'ubugenzi byinshi ugasanga barijyamaniye baregamiranye sinzi bagenda bafatanye mu ntoki ku bitugu n'ibindi byinshi utwo tuntu twose abantu bakora ariko by'ukuri urebye ugasanga Yesu ntama w'Imana akuraho icaca bari mwisi wawundi dutegerezwa kwigana tukaba tubaye ba Kristo ntabyo yari gukora. Yesu ntari kugenda afasha umukobwa ku bisusu no ku bitugu yani ntari kugenda afatanye intoki nawe ibyo ntabwo yari kubikora. Ikindi no gukora ico bitwa ni caresse no kuvuga ngo umuntu wese akora haba mu mutwe ku maguru no kuvuga ngo umukobwa bigira ku muhungu n'umuhungu bigira ku mukobwa canke umugabo ku mugore. Iyo umuntu akunda gukora badahuje igitsina atari mukiwe uwo nawe n'indaya ni maraya uwo n'umusambanyi. Ikindi nayibabwiye ni gusoma mudahuje igitsina haba ku munwa ku maboko kwitama n'ahandi ico naco ni cacu ubusambanyi. Ikindi ni gushaka guhobera mudahuje igitsina mwibanga. Hari abantu uyu umuntu azashaka guhobera umuntu badahuje igitsina mwibanga nawe abari umusambanyi kandi atari namukiwe. Ikindi ni gutebana ikiganza c'uwo mudahuje igitsina. Ikindi kiranga ubusambanyi ni gukora igice runaka c'umubiri ariko ubinyegeje abandi. Ikindi ni kwandika amakete yo mwibanga kandi utagira urushinge kandi ayo makete akaba arimo utujambo turyoshe. Abantu bandikirana utumesaje muvuga ngo suwazotwara utwo tumesaje wandikira umuntu utazotwara bizwi ugasanga turimwo ibintu by'ubweruza amajambo aremereye amajambo asosa amajambo akangura ibintu biri mu mubiri akakangura kamere. Ico naco ni icaha c'ubusambanyi. Ikindi naco no guhamagara umuntu ukoresheje amasiri. Hari abantu bahamagarana ariko ukabona akoresheje utuntu ariko ugasanga izo mpamagaro n'utwo dusinye tubweruzi. Ikindi naco no gusugwa n'uwo mudahuje igitsina mwibanga. Ikindi no gusoma inkuru zerekeye ubusambanyi. Ubu abantu benshi kuri internet aragenda akaryama ugasanga barara amajoro ngo ntatiro nkironka ko barara kuri internet kuri Google aja n'ahandi ariko arareba bambaye ubusa amafilme ibyo bintu byose by'ubwo bwoko abantu bakunda kureba mwe nizo nkuru ugasanga mu cumba kiwe hamanitse ibintu by'abakobwa bari gusa bariko basomana bari baryamye kuri plage n'ahandi uwo nawe bari musambanyi. Ikindi naco no kureba za filme z'ubusambanyi n'izurukoza soni amafilme pornographique bareze mwisi ni abantu benshi bareba arabayatunze mu matelefone haraba telefone amugasanga bashizemwo code kugira ngo uhugure muri video ntibiboneke. Ikindi naco no kugira amatsiko y'ubwambure bw'uwundi canke kurangazwa n'uwambaye ubusa. Umuntu yambaye nabwo asanga umuntu yarangaye ku buryo yobobana n'uwundi ibyo byose biranga ubusambanyi. Ikindi ni kwa mushaka uwo mudahuje igitsina canke gukora imibonano yo mu bwenge ibyo byose biranga ubusambanyi. Ikindi naco no kuvuga ijambo rikangura ubusambanyi mu wundi. Ikindi ni kumviriza canke kuririmba indirimbo z'ubweruzi n'izivuga urukundo rupfuye. Ikindi naco no gushaka gukorana gusa n'uwo mudahuje igitsina. Ikindi no kwamana n'uwo mudahuje igitsina witwaje umurimo w'Imana. Hari abantu ashaka aze gusengera umugore gusa ugasanga n'umuntu yitwa umukozi w'Imana ariko asenge aze gusura urugo rw'abagore n'inkumi aje mu kuvuga ubutumwa ajanye n'umugore. Ibyo bintu gusa byo gushaka ngo buri gihe wamane n'umugore witwaje umurimo w'Imana ibyo byose ni icaha c'ubusambanyi. Ikindi ni icaha co kwisambanya cyo twa masturbation. Iki caha co kwisambanya abantu benshi baragikora mwibanga abajya bakoresha umubiri canke ibindi bikoresho. Tunababwire ko iki caha co gitera n'indwara nyinshi harimo ibicurane bidakira amazi menshi mu ngingo kuribwa n'umutwe kudafata mu mutwe ico twa perte de mémoire. Ikindi ni kutabona neza unashobora kugwara umutima ushobora kugwara indwara nk'igitigu ugashobora kugwara indwara z'umugongo n'amafyigo. Ibyo bintu byose bitegwa n'iki caha co kwisambanya kimaze kuba gikwira ku isi haba mu basenga n'abadasenga abagabo abagore abakuze abantu benshi barimarira makene mbite muri ubwo buryo. Aha ico dushaka kubabwira hari utundi bitwa refrateri
utujambo two nuvuga ngo tujambo tunezeza abantu ngo gifresheri cafashe ngo zaciyemwo hari utuntu abantu bavuga ariko utwo tuntu twumvirije ugasanga nta murongo wa Bibiliya tugira n'utujambo nyene two kuryosha abantu n'ibindi byinshi. Ibyo byose byerekana icaha c'ubusambanyi. Aho tugeze naha no kuvuga ngo iki caha c'ubusambanyi kimaze gutera intambwe ndende cyane ku buryo bukuyisi umugore amaze kubica biracika. Hari impamvu rero ituma iki caha gitera imbere nizihe. Iki caha c'ubusambanyi ubwa mbere mu gitabo ca Zaburi 119 umurongo wa 11 haratubwira ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Muri no misi ijambo ry'Imana ntabwo riza rihabwa agaciro cyane mu miryango myinshi, mu gwaruka, mu bakuze n'abato cyane, n'abantu bakeya bagendera ku ijambo ry'Imana afise ama principe bagenderako. No kuvuga ngo abantu benshi ijambo ry'Imana baribika mu tubati mu masakoshi hehe ku misego y'igitanda, ariko ijambo ry'Imana ritaribitse mu mutima biroroshe ko Satana guteza nawe ico caha. Ikindi naco no gukunda kunywa inzoga n'isukari. Iyi inzoga zimara amavitamine yo mu bwoko bwa B hamwe n'isukari recycle rafine mu mahinguriro. Ayo mavitamine rero iyo umuntu ayabura akunda kubura kwitegeka, maîtrise de soi irabura. Ikindi ni imyotsi yo mu mahinguriro. Iyi myotsi y'amahinguriro ngo ica intege imitsi yumva, ngo bigatuma ngo umuntu ngo atakigira ubushobozi bwo kwitegeka, ngo icaha cose n'ikije cose akaba yocisunikiramwo bitewe nuko ubwonko bwiwe butagifise ubushobozi bwo guhitegeka ngo umuntu ategeke ingeso ziwe. Ikindi n'ubuhanuzi bwo ku mugore. Umugore kuva mu ntango y'isi niwe yacumuje Adamu, niwe yagwishije abagabo b'intwari. Iyo twebwe dusomye mu bitabo byinshi n'ibindi tubonesha amaso, umugore yamye ari cyo gikoresho nico kigwanisha, niyo bombe ya Satani yamye irasa ariko ntihushe, niyo yarasishije intwari zo mu gihe caheze, niyo yarashishije Adamu, ni nayo azorasisha abagabo n'abasore n'abandi bantu muri kino gihe cacu. Niyo mpamvu umugore Satani yamuhigiye amarangi yo kumunwa, yamuhigiye imishatsi, yamuhigiye impuzu zifata, yamuhigiye impuzu zisatuye, yamuhigiye amapantaro, yamuhigiye ibyo kwisiga. Umugore yaramwambitse neza n'umusirikare ari ku rugamba. Hari abagabo benshi batanye n'ingo, ukareba uwo muntu atumye ugo rugo gwe rusambuka ntanarutana mukiwe, imiduga abantu barayijya, impangu zigafatwa, umuntu gasanga amafaranga asangira n'amaraya rutayaha abana biwe n'umugore. Ibyo bintu byose no kuvuga ngo umugore aranohoye isi, anohoye imitima y'abagabo, arayitwaye abasore nuko. Ubu kino kinyejana ugiye gukurikirana abantu yaba bambaye ubusa, no kuvuga ngo uba abagabo benshi baramaze no kuvuga ngo bitewe nuko umugore yari yambitse ubusa yigira ukuntu abagabo no kuvuga ngo baramaze gupfapfana bafatwa n'uwo mutego. Ibyo nabyo abantu bakwiye kubimenya cyane biza binapfira no mu burezi, kuko abana benshi mu miryango barakura ariko ugasanga kana kagakobwa kambara kajipo kagira hejuru, nyina ntangorane nawe usasanga nawe yambara nabi. Ibyo bintu nibyo ejo bizotuma abagabo baza bipfuza abana babo, ugasanga uwo mwana nawe akuze yambaye nabi, kuzosambana bikoroha. Ibyo byose n'uburezi bubi bubera mu miryango myinshi bigatuma